Castel. 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 Nuko rero nkuko bibona uno munsi murabona neza ko ari Castel, ariko Castel rero ni igisata cyo guhana amafaranga yo mu telefone. Uno munsi rero twafashe umwanya wo kugendera bamwe mu bafatanyabikorwa dusanzwe dukora nabo bita aba partenaire. Uno munsi rero turi muri PBI, ndibaza ko mwese ko mubibona, turi ngaho kugira ngo nyine tuganirize abo ngaha ndetse banatubwire mbega bimeze gute, mbega Castel ko ayikoresha gute. Ndibaza neza ko tugira twinjira indani muri office yabo kugira ngo tuganirize abakozi, twumve ingene bimeze n'ingene basanzwe bakora, ariko ni umugambi tuko turakora kugira ngo babanywanyi bacu baba partenaire bacu bumve ko tubari hafi cyane. Barakoze rero ka turabe twinjire kugira ngo turabe ingene ibintu bimeze hano muri nkuko tuyababwiye rero nababwiye ko tuja muri PBI muri office kugira ngo tuvugane mbega Castel ngaha anye yakiriwe gute, Castel ikoreshwa gute, kugira ngo dushobore kumenya byose ingene byo bimeze. Ndibaza neza ko mwaduhaye ikaze, sivyo? Akazina ninde? Akazina nitwa Nifasha Lois. Nkaba nkorera ngaha muri PBI. Tukaba turi aba partenaire na Castel. Hama tukaba dukorera ngaha nyene, turaba super agent. Hama tukaba dufise n'ayandi ma agence ya Castel. Ego. Nuko rero Royce matubiye ko mukora muri PBI kandi turabona ko ibiro bimeze neza kandi binashagije, ariko Royce ntabwo tubabaze mbega Castel ngaha anye abantu mbega aha mu Kamenge ku 14 barayumva barayakiriye bimeze gute? Ego ngaha ku 14 abantu bariko baraza, ubwa mbere byaragoranye ko bayimenyera, ariko buke buko kumisi haca abantu bagenda barahamenyera. Ubu turafise abakiriya baraza baratwitura, turafise n'abandi bashaka baza kudusaba ama code agent. Ego turafise n'abakiriya baza kugira amarotre, ubu bariko baraboneka. Turabona yuko turiko turatera tuja imbere, abakiriya bariko baragwira. Nimba atari banga Royce sinzi abaja n'abandi batandukanye barakunda kuvyumva cyane, mbega ari ikintu bavuga ngo c'ama commission mugangira sibanga, mbega ari commission muramuronka canke hari akantu maze kubona naho tubivuga naco mugabo ugerageza tubwire mbega bashari iki, hari ikintu muramuronka ukwezi guheze kugira ngo n'abandi bumve neza ko ingene musanzwe mubikora? Ego cyane. Ndetse novuga yuko hari akarusho gusumba iyindi mihora twari dusanzwe dukoresha. Kuva tugitangura twarabonye akarusho kurusha ibindi twaba dukoresha ngaha. Turaronka ama commission kandi turashima urugero tugezeko. Turavye aho tugeze bimeze neza ku vy'ama commission. Nico gituma nahamagarira n'abataruguruza Castel, twobahamagarira kuza bakuguruza. Biroroshe kandi hari akarusho, turabahaye kazi. Nuko rero biroroshe cyane gose kugira ngo ushobore kuba umunywanyi wa Castel, kuko ufyonda akanyenyeri 129 akadirisha hama ugakurikiza ibyo bakubwiye kugira ngo ushobore kuguruza konti. Rero turi muri mirango ya kabiri, mirango 2 ibabara rya 14 mucamo babona asanzwe bakorera PBI. Ni bamwe rero ma partenaires sanzwe dukorana kandi ibintu byose bimeze neza, urumva ko batubwiye. Ariko rero tubashimire cyane gose Royce kandi azi neza ko tuzogaruka naho mwatwakiriye, turashimye cyane. Ariko tubabwire duti abantu mwese rero nimuhaguruke kugira ngo dukoreshe Castel. Nuko rero rambavu yo kuva mu biro abatubwiye bijanye no kubika no kubikura, ubu naho turacaye muri PBI aho batubwira bati burya anye ntitubika amafaranga gusa cyane tunabikure, hari n'ibindi bintu dushobora gukora, kuko murabizi neza ko muri Castel hariyo super agent, hariyo code agent, hariyo na code marchand. Rero muri ikibanza turimwo uko mubibona ni ikibanza gikorerwamo mu code marchand, bisigura ngo urashobora kuriha ibintu byano kugira ngo bashobore kubigwa biciye kuri code marchand, byose kandi byose bikagenda neza. Rero anye turinga turabona ibiseke, turabona amasahani, turabona clean shop, turabona n'ibintu byose bitandukanye, imvutano n'ibindi. Ariko tugira turamutse rero umuntu tusanze hano kugira ngo atwakire. Namahoro muvyeyi? Namahoro cyane. Meze neza? Nukuri turashima Imana. Biro murashaka kutubwira akazina kanyu? Jewe banyita Niyongere Pascal. Nkaba nkorera ngaha muri ishirahamwe twita Pama Business Isange. Nkaba njejwe navuga nti ubutunzi muri no shirahamwe ryacu.
nuko rero mumva ko ni Pascaline Pascazi Pascazi. Pascazi ajeje ubutunzi muri Pama Business Isange. Murumva rero ko ndibaza neza ko abantu bose bavyumvise, ariko rero mbega muri Castel kuko twabonye hariho code marchand, mbega turashaka kuriha bakaduha ibiseke, turashaka kuriha bakaduha amasahani cyangwa muri kindi shop bakatumesureza impuzu, bimeze gute? Cyane gose musa nk'abatoye ikibazo bisa n'ivyo muri make ibintu twebwe dukorera bene gihugu ibi nkuko mubibona iyo baje gukota hariho abaza bafise amahera mu minwe yabo, hariho n'abandi baza bayafise mu matelefone yabo. Rero aha dusanzwe dufise rero code marchand duhereza bene gihugu baje bayazanye. Code marchand ya Castel rero iyo baje turaheza tukabaha iyo code, mu gihe bashimye tukababwira igiciro baca baheza bakarihira ko natwe tugaheza tukabaha bimwe basaba, hanyuma bakigira amahoro. Yego, bakayariha bacishije muri ya telefone yacu, muri telefone yacu rero twifashishije code marchand ya Castel. Yego, murakoze cyane gose. None mbega nakaye kamotera abandi badandaza, kuko ndibaza ko ibi inya rudandaza ko tubibona byose no kudandaza, nakaye kamotera abandi badandaza ku muri badandaza nk'ibi incha n'ibindi, kugira ngo nabone bijukire kugira ama code marchand ya Castel. Bo akamo jewe notera nuko nobwira abadandaza bagenzanje, ni vyiza ko umwene gihugu uko aza kose yazana amafaranga yazana mu telefone, turabe ingene dushobora gutunga code marchand kugira ngo ntiduhave dutakaza umwanya mu kumubwira ati genda hariya urotire hanyuma uze, mugabo asanze hari code marchand biroroshe. Ayoroshe ko aje ayafise mu telefone Castel tumubwira ati rihira kuri iyi code, wese ukamuha ibyo yashimye akabona kugenda. Ivyo rero turamaze kubona ko umwanya ari amahera, biratuma ducungura umwanya tukagenda mu iterambere ry'igihugu. Rero hamwe bose bozitunga muri ya mbono kazoza ya 2040 2060 Uburundi bwifashe, Uburundi buteye imbere, nta nkeka tuzohashika tuhabona nsi. Nuko rero ndumva neza ko muri Pama Business Isange bimeze neza cyane gose, ariko tuhamagara abatana zose ko ratwumviriza misanzo muri Castel nitubika gusa tubikora turungika amafaranga, ariko ariyo code duha umudandaza ariyo twita code marchand, naco gituma na Pama babifise kugira ngo abantu baje gusuma cyangwa baje gukota ibintu bize biroroha cyane gose. Rero ushaka kuza muri Castel biroroshe cyane gose, dufise nimero yoroshe amajana 29 w'itelefone ko na masa 28 barakwakira, canke biroroshe cyane gose urashobora kwishika kuri siège ya Castel ahanyene kuri Boulevard Muzigisabo, mucamo wabona nyene mutangano kuri building ya Castel, kugira ngo nyene byose bice bigenda neza. Canke ukaraba n'abagent, ari abagent ba Castel natwe turahari tugenda hirya no hino, cyashaka bigufasha. Rero duhamagara abatandaza bose yuko ko tuguruza ama code marchand kandi ni ku buntu, kugira ngo babanywanyi zo turabakira, ibyo gukoresha amafaranga tubihagarike. Mwabyumvise neza ko 2040 2060 yuko cifasha yuko giteye imbere, tuzoshikira ata amafaranga tugendana mu mufuko. Rero murakoze cyane gose muri Pama, ndabona neza ko n'abakozi bari ngaha, mwakoze cyane gose kudutera ino teka, ariko ndazi neza ko benshi badandaza bayo kwijukira cyo twita code marchand. Murakoze cyane. Murakoze, ariko kandi kuri iyo code marchand by'ukuri abarundi bose bovyijukira. Yego, bovyijukira kuko byofasha ko dutera intambwe, kuko mwica muvutse cyo kugendana amafaranga. Jewe narakunze kubona ko hari abantu usanga afise akanoti ukabona kazingiye kugikwembe cyangwa kugitambara, rero yagapfunyapfunyije bituma gahera vuba. Leta nayo ikija noneho mu gutora inyishu kugira isubire gutegura inoti nshasha, iri kirategura inoti nshasha rero ku myanya yegeranye ni kagahombo ku gihugu. Rero twishukire ibintu bya code marchand kugira ngo namwe musanzwe mukoresha Castel mu bidufashemo cyane, ahariho hose muhagendere, kugira ngo amakode agent bagwira bene gihugu mubigishe bagwiza amakode marchand, kugira bene gihugu nabo babashe kuza barazikorera ko ivyo bipfuza. Nuko rero hambavu yo kuva mu kibanza ciza abantu batweretse aho ba Pama Business sanze ko rikuba byo kubika no kubikura, kandi hambavu yo kuva mu kibanza ciza kandi batweretse ko bashobora umuntu kuriha akoje code marchand. Ubu tugiye mu kindi kibanza, turabona imashini, turabona ama imprimante. Nagomba mbaze ndamutse yo twasanze
amahoro cyane. Umeze neza? Yego tumeze neza. Akazina ninde? Kazina ni Munezero Pierre Chanel. Munezero Pierre Chanel. None ko tubona amamashini ama imprimante ngaha bimeze gute? Aya mashini ama imprimante. Nkuko bisanzwe mubibona ngaha turafasha abakiriya kuriha amakuru n'amataxi byo muri OBR. Kabafasha no gusohora ibitasi baba barishe muri OBR. Ngaho umuntu aje kubarihira arashobora kuronka igitansi cya OBR. Arashobora kubironka mu kanyisase kandi biranyabuka cyane bikihuta. Nuko rero nakaye kamumbo hotera abanywanyi kuko nubundi turacaye muri Pama Business Isange turabona ko mufise ibintu byinshi nuko murakora kandi ni vyiza cyane gose. Nakaye kamotera abantu ndetse ubaye n'iki ubaye address ya hano kugira ngo bumve neza ko iyo service iri ngaha. Akamuntu hotera abanywanyi cyane bashasha bataramenya bikorerwa ngaha kuri Pama Business Isange. Nuko batokirwa baja muri OBR barinda gutaha umwanya bahesagura amatike wo kwihutira bakaza ngaha kuri Pama Business Isange kabafasha gusohorera ibitansi byo muri OBR. Nese si ivyo gusa turabasha no gusohora ibindi byo kwandika amafoto n'amariya byose. Yego murakoze cyane. Murakoze cyane gose murumva neza ko abantu bose babone kino kibanza cyangwa bariko baradukurikirana muravyumva neza cyane gose ko hano muri Pama Business Isange ibikorwa ni byinshi cyane gose. Hamba byo gusohora ibitansi umuntu amaze kuriya amakuru n'amatagisi, hamba byo kubika no kubikura amafaranga, hamba byo kuriha ibidandaza dukoresheje code marchand, murumva ko byose biyari ngaha anye. None bakajambo kanyuma mutubwira mbe ikibanza kiramajahe turi hehe kugira ngo nubikana ku mbuga azoye kumenya ahariho. Ikibanza kiri mu Kamenge Mirango de barabara rya 14 nomero 87. Pama Business Isange ikorera. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego. Hello guys, ndongeye kubaramutsa. Nizere yuko muguwe neza. Niyo nkuru Aime Trésor umukozi wa Castel. Kuri kamera ndabonaho Oli Kingo batazira ingagi yiraburo. Pro munsi rero tugiye he gutembera mu super aja yitwa Eric Mukinama Ave Marini Castel. Uriteguye twagiye. Boss, sawa. Amakuru yawe none? Neza. Wameze fresh? Ndameze neza sinzi na. Ku mazina yanyu ni gute? Akazina kanje ni Irankunda Eric. Irankunda Eric. Uno musi Castel yabagendeye ngahi wanyu mbega karere mukabona gute? Ya na karere ni ça vraiment Castel ni bon. Abantu benshi ndabona bariko barayikunda ku rugero ndavuga rushimishije. Ko benshi baraza kugira amahote, kugira barabitsa, barabikura. Benshi bari hana amataxi muri OBR. Mbo woravye akarusho kari muri Castel naka? Akarusho kari muri Castel ni kenshi cyane. Akambere abantu benshi urugendo rwaragabanutse. Kare baraja gutonda baja kuriha amataxi amakori ariko baje ngaha turabarihira bagatwara karesi byoroshe kurondera karesi tuba kajya ka nimero. Ikigize kabiri amakuru ariko baragira amahotel nk'ubu bagomba kurunkira inshuti n'abagenzi kundi ntoyi cyane paka ko yindi bisata. Benshi rero barabikunda bakumva umenga nico bokoresha gusa. Yego. Mwamaze kumwumva yuko ni Eric akubwira uti muri Castel ibintu ni sawa ibintu ni fresh. Kuri no musi ku bantu batari ko barakoresha Castel ubabwira iki? Bon, ico nababwira cyambere cyo nuko boyijukira ko Castel ni gisata vraiment kiri ajuru. Gisigaye gifite ubuhinga buri ajuru buri hejuru cyane kandi borohereza buri munyagihugu ari wese. Situ nk'amafre ajya iyo uri kurarungika cyangwa uri kuragira hotel amafre ni make cyane. Ico no bahimiriza rero nuko boyikunda ari benshi cyane kugira ngo biryohe itumatumana no kurungikanira amafaranga. Mbo kuri no munsi abadakoresha Castel kandi bafite amatelefone yabo canke ndetse na hari n'abandi basanzwe bakoresha n'indi mihora itandukanye. Bega wewe kuri no mwanya ubabwira iki nka wewe umaze kubona inyungu ziri muri Castel? Bon, si ndavuga ku departement abiri nk'akarorero nk'abantu basanzwe ko bomenyekanisha iyi Castel ndavuga nk'abagenzanje nk'aba agent uhimuriza abantu bakuguriza amakashitere cyangwa bakabafasha mu kugura kashitere. Abantu bafite telefone nabo plutôt amakarte SIM atugure ko kashitere. Je no bahimiriza ko boyugurura kubera mu minsi
nigiye gukora cyane kuko ifise ubusho bwinshi. Yes, mwamaze kuvyumva yuko ni Erika kubwirutsi yuko bose botegezwa kuguruza konte za Kashitere kugira ngo bigende neza. Ikindi naco twari tubamenyeshe rero Kashitere ni gisata cyo guhanahana amafaranga biciye mu telefone yacu ndetse no kuriha umudandaza no kuriha OBN no kuriha facture byose birakunda muri Kashitere. Rero ikiruta ibindi byose nuko muri Kashitere yo wishuye aho nyene ucuruzwa igitansi. Rero numva ni Eric umusuperi aja twasanze mu kinama Ave Marie Bo nakaye kajambo rero utekerera mbo abantu bataruguza Kashitere ndetse n'abanywanyi ba Kashitere muri no saha abariko baraza kukubona canke baza kukubona nicyo ikintu bashikiriza. Bo ikintu bashikiriza jewe ni cya kintu nyene nakubwira ko twokunda Kashitere. Apa ariko je ndabafasha kubagirira amadepo n'amahote y'amahera ndobahimiriza ko bokunda igisata ca Kashitere ku rugero rushimishije kandi go hejuru kubera kiroroshe cyane gukoresha utuma tumanako ry'amafaranga kugira amahotel canke amadepo biroroshe cyane. Ico noba himiriza rero nuko buri muntu wese afise carte SIM ataruguzamo Kashitere ko yoyuguruza kubera mu minsi nigiye gukora par rapport y'ibindi kuko usamaku ari hasi cyane. Yes. Mwamaze kumumva ni Erika kubwirutsi twese tugurize Kashitere kubera mu minsi nigiye kuja hejuru y'izindi zose. Ikindi naco twebwe tubamenyeshe rero Kashitere niraba ngo numuhora kanaka yose birakorana neza yaba Leo yaba Limitere yaba Onamobe byose birakunda. Icyakoze gusa muri Onamobe uhaguriramwe amayinite ariko muri Leo urashobora kurungikira amafaranga umukunzi wawe cankwe mama wawe n'abandi bose muri Leo meme no muri Limitere byose birakunda. Rero Eric turagushimiye cyane. Kuri uno munsi Kashitere kiratembera abasuperi aja. Bega nakaye kajambo rero shikiza Kashitere. Kuko ndabizi ni bake babikora bino bintu. Nakaye kajambo shikiza Kashitere. Akajambo no shikiza ka Kashitere icambere cyo no ishimira. Yes, ishimira cyane nk'uburongozi bwa Kashitere. Ndabushimira cyane kuri innovation kuko irafasha benshi, Ico no ishikiriza nuko yo kwameliyora mbere byinshi. Ese reka manze ndagushimire Eric ko wemeye tukavugana nawe Imana yo mujoni guhezagere. Zino sanamu zose tuzikesha uwo batazira ingagi yirabura Oli Black Oli King ari we Erika atuma ano masanamu yose abashikira neza. Ciao ciao hamwe na Kashitere byose ibintu ni sawa cyane gose. Kashitere